Kadamarayifu tugiye rero gusubira kwiga icarabu. Twagiye when anti, wewe urihe, when rohi, wewe ugiyehe, wishe usowi, uriko urakora iki, wishe utiba, ushaka iki, wishe ujibi, uzanye iki, when antirihin, wewe ugiyehe ubunyene, wewe urihe ubunyene, when kallam, wishe ukallam, uvuze gute, masalama, kadamarayifu. Hello my people, my guys, muraho murakomeye, assalamu alaikum wa barakatuh. اليوم نجي ندرسه nasa lugha arabi. Uyu munsi ndaje kugira ngo ndabigishe icigwa c'icarabu. Tare, ingo, tare hina, ingo hano, rohe hinake, genda hariya wishutiba, wishutiben, wishutiben. Yani hari ukuntu babivuga ubicagaguye, mugabo utaramenya icarabu neza uvuga ati wishutiba, wishutiben, ushaka iki, wene nti rohijibi, ana rohijibi moya, jewe ngiye kuzana amazi moya, amazi, akere, ibyo kurya, rohejibi akere, genda uzana ibyo kurya, rohejibi zete amavuta, rohejibi zete amavuta. Anyway, masalama. Hello my people, turabandanya icigwa nkuko bisanzwe. Ana erehin fi matba nebanidrese lugha arabi. Shufi hada ana hada fi matba. Murabibona aha jewe ndi mu gikoni. Wishu sowi matba. Ana nijis matba. Urakora iki mu gikoni? Jewe ndicaye mu gikoni. Wishu fi matba, wishu fi matba. Nibiki biri mu gikoni? Matba fi kurushayi. Mu gikoni hari byose. Fi akel, hari ibyo kurya. Fi moya, hari amazi. Fi asir, hari juice, hari ji. Fi tofaha, fi fawake, hari ivyamwa. Fi talaja, hari frigo. Fi durab, hari akabati. Fi musaha, hari gikoropesho. Ndiko mvuga ibintu ndiko ndabona iruhande yanje gusa. Ana kallamu kullu shay'in shufi qidami ana. Tayyib tamama. في موية مقصير، في موية بزبوز، في موية كرتون. navuze byose kimwe na kimwe. في موية مقصير, hari amazi yo koza ivyombo. في موية مشروبي في كرتون, hari amazi yo kunwa ari mu ikarato. في warga, hari impapuro. Fi jezma ana, hari ibirato vyiwanje. Fi musaha, hari gikoropesho. Fi busa, shufti, fi busar, hada isma busa. Tayyib tamama. Tayyib.
Anyway, masalama, hadha kadama life. Ana nebone idrese ha lugha Arabic. Ahadi tiba idrese lugha Arabi. Tare hadha channel ana ara YouTube u ara Facebook ubumenyi TV. Tayibu tamama. Ukaba ushaka kwiga kumenya kuvuga icarabu, urahawe ikaze kuri YouTube Twigishanye Media TV. Ukaba ushaka kwigira kuri Facebook naho karibu kuri channel yacu yitwa Ubumenyi TV. Murakoze cyane, kandi kuri Ubumenyi TV muzoharonkera byinshi nkuko bisanzwe. Ngiye kuza ndabaha n'icigwa c'igishinwa. Tayibu tamama, siya bye bye, niko bivuga.